Bifuriza umugoroba mwiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri nomanesha kuri ya channel ya Nyaburundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabahaye ikaze rero mu makuru yo muri no mugoroba kuri uyu wa mbere kwigenekerezo ya 14 kwezi kw'icumi umwaka wa 2024 aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Hari amakuru akomeza kugenda aradushikira aradusomera avuga ko by'umwihariko mu nyuma yo kumenyekana amakuru agendanye n'ingabo zo muri SADF zaba zaramaze gukora amabi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko ziriko zirashinzwa gufata ku ngufu by'umwihariko ibi birego byongeye kwibasira by'umwihariko abarundi ndetse gushika ubu ngubu hakaba hari n'ibyegeranyo byongeye kongera kwibonekeza biriko birashinza abarundi kuba muri icyo gikorwa. Mu miseze nibwo rero intwazangabo z'u Burundi by'umwihariko zirongoye abasirikare barungitswe muri Kongo byavuzwe ko zoba zarakozwe amabi menshi cyane by'umwihariko yagahoma munwa kandi by'umwihariko n'abasirikare barungitswe muri Kivu y'ubumanuko bakana nabo barafashe ku ngufu rero abakenyezi b'abanyekongo. Ibyo biranegurwa n'ishiramwe riharanira agateka kazina muntu nga mu gihugu cy'u Burundi mu cyegeranyo rero kagushira ahabona by'umwihariko Karina Atraska Kaine umushakashatsi muri iryo shirahamwe aratanga uturorero by'umwihariko tw'ababikoze agatera ibyatsi by'umwihariko inyifato ya leta ataciri kurakora kurajya kuri abo basoda kugira ngo babashe kuba bokurikiranwa. Ibi kandi bije birakurikira ayandi makuru akomeje kugenda ribasira abandi basoda bagiye batandukanye cyane cyane abo muri SADF nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira mu gisirikare cya Afrika y'Epfo kugira ngo babashe kuba barebera hamwe by'umwihariko uburyo bogarura amahoro n'ituze ahubwo bakaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baragaragara mu bikorwa bigendanye by'umwihariko n'ubugizi bwa nabi ndetse no gufata ku ngufu. Gushika ubu ngubu kandi hari amakuru yandi akomeza kugenda aradusumira avuga ko mu nyuma y'akaga gakomeye cyane inzego z'u Burundi inzego z'ubutegetsi z'u Burundi cyane cyane b'intwazangabo ndetse by'umwihariko n'abasoda bato bitewe n'akaga bariko barahura nako ku butaka bwa Kongo. Amakuru akomeza kugenda dusumira avuga ko bafise by'umwihariko uburenganzira bwo guta urugamba cyangwa kuva ku rugamba mu nyuma rero yo kubona ubuzima mubi bakomeje kugenda barabamo muri rusange. Ibi byose turaza kugenda turabigarukaho no muri Bubanza abenegihugu bo mu ntara ya Bubanza by'umwihariko barahamagarirwa kugendera ku makanda by'umwihariko ya Rwagasore mu gukorera mu bumwe ndetse no gukunda ibikorwa by'iterambere byo bashikana ku mbona kazoza y'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko haravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Amakuru yandi yihuta akomeza kugenda aradushikira rero nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hari baratabariza by'umwihariko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 15 agira atwarwe by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu basaba inzego z'igihugu by'umwihariko gufasha by'umwihariko ntabashe kuba yasohoka ni mugenga muri kino gihugu cy'u Burundi hakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye no kunyuruza abantu ndetse no gutwara abantu. Twaragiye by'umwihariko tubahereza amakuru agiye atandukanye agendanye by'umwihariko n'abariko barakora amabi menshi cyane agiye atandukanye bariko bararungika abana mu bihugu nka Tanzania ndetse n'ahandi bariko barabarondera akazi ariko mu nyuma bakaza kugenda barafatwa nabi cyane ubundi Tanzania ikaza kugenda irabagarura yarabakubaguye ku buryo bukomakomeye cyane. Ibi byose biriko biratuma rero by'umwihariko leta irotswe igitutu aho bariko barayisaba yuko ikwiye gukora ibishoboka byose. Nga mu Burundi kandi inyeshamba by'umwihariko zikorana n'ingabo z'u Burundi by'umwihariko ndetse na FDLR inyashyamba zizwi nka FRN by'umwihariko zaje kugenda ziratera utwatsi ubufatanye bwazo na Padiri Nahimana asanzwe arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko hakomeje ubufatanye by'umwihariko guturuka ku butegetsi bw'i Kinshasa kugera ku butegetsi bwa Gitega n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda bakaba ariko barakora by'umwihariko ihuriro rikomakomeye cyane kugira ngo babashe kuba bogwanya ubwo butegetsi bwa Kigali ariko iyi FRN ikaba yaje kugendera bitera utwatsi. Ni mu nyuma y'uko rero hasanzwe harafiswe amakuru atari ivumbi avuga ko
ku ruhande rwa Kinshasa by'umwihariko bamaze igihe barakorakorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse hakiyongeraho by'umwihariko n'abandi baturuka nga mu gihugu cy'u Burundi, aho Burundi nabwo bumaze igihe bwari haraje gukorana na bamwe mu batavuga rumwe n'abasanzwe baragwanya ubutegetsi bw'i Kigali. Icyakora abakurikiranira hafi by'umwihariko ibibera nga mu karere k'ibiyaga binini ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko bariko baraterwa impungenge ndetse by'umwihariko bariko barakora ibishoboka byose ngo babashe kuraba uburyo bahungabanya umutekano, ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bishobora kuzoba kwegera ibihe bidasanzwe, mu gihe bivugwa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora kuzokora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bibashe kuba byohindura isura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, aho turaza no kurebera hamwe n'andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Ndabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari abatwumviriza by'umwihariko bari nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi ku isi, bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse by'umwihariko n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biribonekeza. Turabahaye ikaze mwese aho tugiye kurebera hamwe ayo makuru akomakomeye cyane. Ikaze by'umwihariko turabere hamwe aya makuru yose tuyatangurire nga muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Amakuru by'umwihariko yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusomera nuko gushika ubu ngubu by'umwihariko FRN isanzwe irakorana na leta y'u Burundi ndetse by'umwihariko no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko bakaba bahuriye mu bikorwa bya FDLR, bose basanzwe baragwanya ubutegetsi bw'i Kigali. FRN yongeye kwamagana ndetse no kwitandukanya n'abariko baravuga ko yo biriko irakorana na Padiri Nahimana Thomas. Nahimana Thomas arasanzwe by'umwihariko afise gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ariko kandi akaba ariko yifashisha imihari igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ku ikubitiro havugwa ko akonze kuba yogerana ibiganiro n'abo ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi, ariko kandi biciye mu bandi bayobozi bagiye batandukanye cyane cyane nka guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel by'umwihariko asanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Peter Chirimwami Nkuba, akaba ari wasanzwe arahuza ibikorwa by'abasoda b'u Burundi na FDLR ndetse n'indi mihari igiye itandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe guhungabanya umutekano w'i Kigali. Amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko inzego z'umutekano by'umwihariko z'u Burundi zikomeje gukorana rero n'abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali, ariko kandi abagwanyi b'umari wa FRN bariko baravuga ko nta gahunda yo gufatanya na guverinoma ikorera mu buhungiro ya Padiri Nahimana. Ni Padiri Nahimana Thomas by'umwihariko aherutse kugaragara mu bihe byaheze ayarakoreye uruzinduko ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ni na Kongo nayo by'umwihariko isanzwe irakoresha by'umwihariko abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bw'i Kigali, ndetse akiyongeraho kuba by'umwihariko Kongo ikomeje kugenda irakorana n'u Burundi, aho kugeza ubu ngubu basanzwe barakorakorana n'abasoda bo muri FDLR, kandi amakuru yihuta adafite ivumba avuga ko FDLR isanzwe ifise ibirindiro bikomakomeye cyane mu shamba rya Kibira, aho bakorana na FRN ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ingabo z'u Burundi. Mu itangazo umuhari wa FRN wanyujije ku murongo wa YouTube ukoreshwa n'abo bagwanyi warateye utwatsi ibyavugwaga by'umwihariko ko waba uri mu biganiro na guverinoma ikorera mu buhungiro ya Padiri Nahimana Thomas. Uyu muhari kandi ukaba uvuga ko wagize amakenga mu itangazo riheruka gusohoka rivuga ko FRN na FDLR by'umwihariko begeye gukorera hamwe by'umwihariko na Padiri Nahimana Thomas. Uyu muhari kandi wa FRN warebeye by'umwihariko mu ndorerwamo ebyiri iby'iryo tangazo, aho wavugaga ko bishoboka ko by'umwihariko yaba ari umwanzi wabiyitiriye cyangwa se ari Nahimana ubwe, kuko yakomeje guhimba rero ibinyoma ko afise ingabo muri Kongo mu rwego rwo gukomeza gucucura abanyarwanda nk'uko biriko biratangazwa.
Izi nyeshamba kandi ziravuga ko atabufatanye zizigera ziragirana na FDLR ndetse na Padiri Nahimana Thomas ko umurongo zatanguye kuva kera zicyuhagazeho. Ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi mu shamba rya Kibira harabatajya umunwa mu kugaragaza ko z'umwariko haba ku ruhande rwa FRN ndetse na FDLR n'ingabo z'u Burundi basanzwe barakorana, ndetse hakiyongeraho kuba u Burundi ndetse na FDLR basanzwe barakorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa CNRD ishange FRN ugizwe n'abagwanyi n'abari abagwanyi ba FDLR babarizwaga muri diviziyo y'amajyepfo muri Sosuki yayobogwaga na General Major Habimana Hamada. Uyu muhari wiganjemo rero aba FDLR bafashije General Sassou Nguesso gufata ubutegetsi mwaka w'1998 aho yahirikaga Pascal Lissouba wari perezida wa Congo Brazzaville. Icyo gihe kandi by'umwihariko iki gice cy'abo bagwanyi kiswe abadusuma bivuga document kugenda buhoro buhoro, ubwo cyari kimaze rero kuranguza misiyo cyari cyarahawe na perezida Nguesso wari perezida wa Congo Kinshasa, nyakwigendera Lieutenant Desire Kabila by'umwihariko wari usumbirijwe n'imihari y'abagwanya ubutegetsi bwiwe, nawe yaje gusaba Denis Sassou Nguesso rero ko iyo muha izo FDLR zikaza kuba zomufasha kugwana. Uyu muhari kandi wa Lieutenant General Mudacumura wagwaniye mu bice bya Pepa ndetse na Poeto Manono ndetse no muri Kinshasa, ubwo rero habaga amasezerano yo kurangiza ingwano. General Mudacumura yoherejwe muri Equateur hamwe rero n'abagwanyi bahava berekeza muri Kivu y'amajyepfo ndetse no mu ntara ya Manyema nk'uko biriko biragaragara. Amakuru atandukanye aravuga ko kugera muri Manyema rero na Kivu y'amajyaruguru ndetse n'amajyepfo abagwanyi ba Mudacumura baba barakomeje by'umwihariko igihe cy'umwaka bagenda n'amaguru igihe cyose. By'umwihariko General Mudacumura Sylvestre yari yungirijwe na General de Brigadier Mugaragu, Colonel Kabuyoya ndetse na Colonel Hamanda Habimana n'izindi ndwanyi. Benshi muri bo rero bagiye bicwa mu bitero bikomakomeye cyane bagiye baragabwaho n'ingabo za Kongo zifatanyije na RDF mu bikorwa byiswe amani iyeho nk'uko biriko biratangazwa. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira nuko n'ubundi iki gihe gishobora kongera kugaruka mu gihe yakomeje kugenda haragaragara ibikorwa bikomeye cyane byo gufatanya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa aradushikira. Harateye ubwoba by'umwihariko n'ubufatanye bakomeje kugenda bugaragara ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo n'ubutegetsi bw'ibyo bihugu mu bikorwa bigendanye no guhangana ndetse no gukora ubutegetsi bw'i Kigali nk'uko bakomeje kugenda barabivuga. Icyakora ku rundi ruhande biragoye bigendanye no kuba ubutegetsi bw'icyo gihugu bwa Kigali bwariyubatse ku buryo bukomakomeye cyane. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeza kugenda bigaragara cyangwa ibikomeza kugenda biratangazwa n'ubundi bisa naho bitoba ari ukuri. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko icyo gihugu gisanzwe kirafise icyo twakwita nk'intumbero ikomakomeye cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira nuko abasesenguzi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibikorwa nk'ibyo by'umwihariko bishobora kuzokwega ingwano zishobora kuzogwa nabi ibyo bihugu. Mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda ingabo za SADF ziriko zirashinzwa kugira uruhare rukomakomeye cyane mu bibazo bigendanye n'umutekano muke ngaha ku butaka bwa Kongo, ndetse zikaba ziriko zirashinzwa ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'uburaya cyangwa se by'umwihariko no gufata abagore ku ngufu. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi nazo zigeze kugenda zirashinzwe ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibikorwa bigayitse, ndetse abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko arakamaramaza mu kubona ingabo z'u Burundi zikibarizwa ku butaka bwa Kongo, haba ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko no ku ruhande rw'abazirongoye ku butaka bwa Kongo zaragiye ziravugwa mu mabi menshi cyane
yo gufata ku ngufu abakenyezi ngaho muri Kivu y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru, aho by'umwihariko ibi ngibi byagiye birashikirizwa n'abajejwe agateka kazina muntu ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho bavuze yuko by'umwihariko bagaya leta y'icyo gihugu kuba atakiri kirakora kubigendanye by'umwihariko no kuba yoshyira kwiherezo abantu bagize ibyo bikorwa muri rusange. Mu gihe kandi izi ngabo zikomeza kugenda ziragaragaza ibibazo ndetse ko zinafashwe nabi, abasirikare hari abatangaje ko abasirikare bafise uburenganzira bwo guhitamwo rero kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe batariko baragwanira inyungu z'igihugu cabo canke ngo babe barasiguriwe neza urugamba barungitswemo. Ibyo bisigurwa n'uwahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi by'umwihariko yitwa Rukindikiza, abivuga afatiye rero ku nyifato y'abandi basoda by'umwihariko bashika ku 150 bo mu batayo ya 5 ndetse n'iya 6 barungitswe kwifatikanya n'igisirikare ca Kongo kugwanya umuhari wa M23, basemwe rero gusubizwa mu Burundi by'umwihariko aho bavuga ko by'umwihariko ubu ngubu hari n'abandi bari mu nzira bariko baraza mu nyuma yo kwamagana ndetse no kugaragaza ko atanyungu bafise mu bigendanye no kuhangana n'uwo muhari wa M23. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeza kugenda haribonekeza ibikorwa biteye isoni, aho abagiye kugarura amahoro n'ituze ngaho ku butaka bwa Kongo ubu ngubu ari bo bakomeje kugenda baravugwa mu mabi menshi agendanye no guhungabanya umutekano, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ingabo za Afurika y'Epfo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya umari witwaje ibigwanisho wa M23 ziravugwa mu myitwarire mibi cyane irimo ubusinzi ndetse n'ubusambanyi. Iby'iyi imyitwarire by'umwihariko byaramenyekanye mu nyuma y'ibaruwa yenubira iyi myitwarire mibi cyane irahiruka kwandikirwa diviziyo ijejwe ibikorwa bya ziriya ngabo ifise icicaro gikuru rero Ipetoria ndetse n'ubuyobozi bukuru rero bw'ingabo za Loni zoherejwe kugarura amahoro n'ituze ku butaka bwa Kongo zizwi nka MONUSCO. Ingabo za SADF ziravugwaho rero imyitwarire mibi cyane ni izikorera Ibeni mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru nk'uko biriko biratangazwa. Muri iyo baruwa ingabo za Afurika y'Epfo rero zirashinzwe gutera inda abagore b'abanyekongo, gusambanya by'umwihariko gusambana hagati yazo ndetse by'umwihariko no guta akazi zikajya kwinezeza mu tubari. Amakuru avuga ko hari umwe rero mu basirikare uheruka kwishyura umwe rero mu bagore b'abanyekongo nk'uko bikomeza kugenda byigaragara ibihumbi 26 by'umwihariko by'amaranda yo kwita ku mwana babyaranye, yirinda ko rero iyo mujyana imbere y'amategeko. Andi makuru aravuga ko kandi hari abasirikare b'Abanyafurika y'Epfo baheruka kugwanira imbere rero y'ababakuriye bapfa umusirikare mugenzi wabo wo ku rwego rwa ofisiye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo rero biciye mu muvugizi wacyo Sifiwe Diramini cemeza ko mu basirikare bacyo bari muri RDC hari imyitwarire mibi cyane, gusa gitanga umuburo wuko kitazihanganira iyo myitwarire mibi cyane idahwitse. SADF irafise ingabo muri RDC kuva mu mwaka wa 2023 aho zoherejwe guhashya imihari irimo n'umuhari wa M23. Mu mwaka uheze rero abasirikare 8 bayo birukanwe mu butumwa rero bari barimo muri Kivu y'amajyaruguru bazira imyitwarire mibi cyane irimo ubusambanyi ndetse n'ubusinzi. Ni mu gihe by'umwihariko no mu bindi bihe bidasanzwe by'umwihariko baragiye bagaragara mu yandi mabi menshi cyane agiye atandukanye. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi akomeje kugendera kwepa inama nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Inama zose zari ziteganyijwe zari zigijwe by'umwihariko kandi hari inama ya John Bernstein na Félix Tshisekedi yemejwe by'umwihariko icyakora uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburaya by'umwihariko mu biyaga bigari ndetse na perezida wa RDC ntibabonanye muri iyi ndwi iheze by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira mu nyuma y'uko rero wari umunsi wa nyuma w'uruzinduko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezidansi ya RDC yaratangaje ko by'umwihariko ariko ubungu ariko uko gusubika guhura ku munota rero wa nyuma inama yo ku rwego rwo hejuru ntaho bihuriye n'ikibazo kiri hagati ya Kinshasa ndetse na Brussels, ahubwo ari ikibazo cya za gahunda zahuriranye gusa.
mu cyumweru giheze rero by'umwihariko nibwo John intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya rero mu biyaga bigari yasoreje urugendo rwe rero by'umwihariko rwa mbere mu karere mu Rwanda, aho rero nubwo muri iyi ndwi iheze atashoboye kubonana na perezida wa Kongo Tshisekedi, by'umwihariko yarashoboye guhura na perezida Paul Kagame w'u Rwanda ngaho mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Nk'uko rero byatangajwe na perezidanse y'u Rwanda ngo ibiganiro by'aba bombi byibanze cyane ku kibazo cy'umutekano mu karere, ingingo uyu John yaganiriye n'abandi baganiriye igihe yari mu gihugu c'u Rwanda. By'umwihariko rero yayiganiriyeho na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Merizamunda, wari kumwe rero n'umuyobozi ujejwe ubufatanye mpuzamakungu muri RDF Brigadier General Patrick Karuretwa n'umugaba mukuru wa RDF General Mubaraka Muganga. Nubwo rero Bruxelles itaratangaza ibikubiye mu biganiro intumwa rero yayo yagiriye i Kigali nk'uko RFI bivuga, umuryango w'ubumwe bw'Uburaya by'umwihariko wari ufise mbere y'uruzinduko rwa John warahawe ubwo butumwa rero intego yo gushyigikira ibisubizo by'akarere birambye ku bibazo by'akarere cyane by'umwihariko ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu kundwi iheze mbere yo gusozera uruzinduko rwe i Kinshasa, uyu munyaswede yari yaratanze ubutumwa kuri ingingo muri uwo murongo agaragaza ko ubumwe bw'Uburaya rero bushyigikiye inzira y'ibiganiro ya Rwanda mbere gato y'inama nshya yateguwe muri urwo rwego kuwa gatandatu ari kwigenekerezo 12 Ukwakira, yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na RDC mu murwa mukuru wa Angola i Rwanda, iyobowe na Angola. Igihe yari i Kinshasa rero ariko John yashoboye guhura n'abandi bantu bakomakomeye cyane muri Kongo barimo nka Sumbu Sita Mambu uherutse kugirwa intumwa rero nkuru mu biganiro bya Rwanda ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Yarakiriwe kandi na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wongereje kuko rero Minisitiri Tereze Kayikwamba yari kure. Hanyuma hari kuri gahunda y'by'umwihariko harimo kandi kugirana ibiganiro na MONUSCO kimwe n'abadiplomate benshi bari Kinshasa barimo ambasaderi wa Amerika muri RDC nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru yibutsa akomeza kugenda aragaragaza cyangwa aradusumira arerekana by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara muri kino gice, ariko kandi hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ingwano zikomeza kugenda zibonekeza zizagira ingaruka nyinshi. N'abashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mu kanya turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa.